Urwego nshingwabikorwa rwa leta y'u Burundi rwakoranye uno munsi Ingozi rukorana mu mwiherero wa rurongowe na nyenicubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi uko wari ufise intumbero yo kununganza neza igitabo c'inzira kugira ngo dushike kuri ya mbona kazoza y'u Burundi bwishira bukizana mu 2040 Burundi buteye imbere mu 2060. Uno munsi turafise isanamu y'u Burundi twifuza, turafise kandi n'isanamu y'u Burundi dufise uno munsi, tukaba twari twihaye imyaka 16 kugira ngo dushobore gushika aho twifuza. Uno munsi twaba tugeze ku myaka 15 nkeka n'amezi, ejo uwo mwanya uzoba wagabanutse. Kandi ikibazo cari kiri ku meza rero uno munsi cari co kumenya mbe tugezehe uno munsi, hakenewe iki, twoshikayo gute, hokorwa iki, nande, hanyuma nibihe bimenyetso bizotwerekana yuko koko twashitse ku ntambwe kanaka ku kiringo kinaka. Niho rero ahanini hashimikiye ibiyago muri uwo mwiherero kugira ngo urwego nshingwabikorwa rubone neza uruhara rwago mu gushira mu ngiro iyo mbona kazoza. Mumenya yuko kandi iyo mbona kazoza isaba yuko inzego zose ziterera, ni kuvuga si urwego nshingwabikorwa gusa, hariho n'ibisabwa abikorera ivyabo, ibisabwa abari mu mashirahamwe ataho yegamiye, ibisabwa abene gihugu. Uwo mwiherero rero wari werekeye urwego nshingwabikorwa kugira ngo umwe wese mu gisata ajejwe abone ibimenyetso bazorabirako intambwe yateye ku gihe kinaka. Muri uwo mwiherero nyenicubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi yaboneho akaryo ko gushimangira yuko iyo mbona kazoza ari urugendo twatanguye tutazohagarara kandi tutazosubira inyuma. Yasavye rero yuko abo bubahwa bose bagize urwego nshingwabikorwa boheza bakamenyesha abo barongoye ivyo basabwa kugira ngo umwe wese amenye ico yitezwe, kugira ngo ntihagire uzocereza uyundi muri iyo nzira izotugana ku Burundi bwishira bukizana, Burundi buteye imbere. Ko tuzi twese iyo turiko turaja ibizokorwa vyose, imigambi yashizwe imbere n'iyindi, eka ni nteguro nshasha y'uburyo buzokoreshwa na leta y'u Burundi buzoza bwisunga urwo rupapuro rw'inzira yo no kwita feuille de route, eka nibwirizwa rizohora rigenga uburyo bukoreshwa na leta y'u Burundi rizoza ryisunga iyo mbona kazoza. Nakamo rero gatewe n'abandi bo mu bindi bisata kugira ngo bashobore nabo kwitunganya kugira bamenye ico basabwa, kugira bamenye ico igihugu kibitezeko, ico abene igihugu babitezeko, eka n'abene igihugu bamenye ico inzego za leta canke abandi babitezeko, kugira ngo twese tujane kuri iyo mbona kazoza twese twemeye kandi twifuza.